Nshuti bakunzi b'urugwa rw'intara Gitega turabaramukije tonga tubifuriza ikaze. Amafaranga angana ibihumbi amajana 116 n'amajana 935 niyo yarishwe n'intara Gitega kuri wagatanu igenekerezo ya 19 z'ukwezi kwa gatatu 2021 mu kigo cyo muri ntara Gitega gikurikirana abafise ingwara zo mu mutwe atangiwe umwigeme aturuka mu ntara ya Muyinga muri komine Gashoho igisanze kumutumba Kinyagatovu azwi kwizina rya Evelyne Kangenere. Ramatari w'intara Gitega Venant Manirmbona akaba amenyesha ko uwo mwigeme yari yatowe muri iyo ntara mu misi heze adashobora kuvuga iyo avuka kubera iyo ngwara yo mu mutwe maze abona gushikama mu kigo kivura abagendana ubumuga bwo mu mutwe aravugwa yongera kurikiranwa ku mwanya n'ibiro vya Buramatari w'intara ya Gitega. Uwo mwigeme akaba yaciye asubizwa mu muryango wiwe kuri wagatanu nyene aherekejwe n'umuhanuzi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Gitega Gérard Nibigira hamwe n'umuganga yamukurikiranye. Imbere yo gushikama mu muryango wiwe akaba yabanje gushikirizwa abajejwe intwaro muri iyo komine ya Gashoho. Uwo muryango wa mwakire akaba usavye kumuba hafi no kumukurikirana gufata imiti ndetse no kwegera abajejwe intwaro muri komine kugira ngo bazofashe kuja araronka ivyankenerwa. Ibisanira ciwe yoza zo mukurikirana cyane cyane gufata imiti kumuba hafi kwa kubana ba hafi nawe birakenewe ariyo batubwira ati kuri ngaha paye dushikirana twa twiheza yakize rwose mugani mitende ntangurane na zina afise zo mu mutwe uretse nyene ko ategerezwa kubandanya afata imiti naco nimuze mumwinuba umuganirize no kumuganiriza nk'abandi muri mwanya agifata imiti mu mube hafi kuko yahora ari ahantu bivuga ko yugaranye yasohoka hanze yaguma ajyanye ntaza ahagarika imiti batamubwiye yuko ingwara yakize. Baserukiye musitanteri nawe akaba yemeye ko agiye gukurikirana hafi uwo mugwayi ndetse yongera anamenyesha umuryango wamwakiriye yuko bazokora ibishoboka byose kugira bababe hafi.